igitondo ciza cyangwa umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza bitewe naho uri. Tuvugane uno munsi kuri iki kintu, ikibazo kuki Imana ireka tukageragezwa kandi dukunda kandi turi abana bayo kandi tubabaye? Kuki Imana ireka tukageragezwa? Nicyo kibazo nshaka umuntu yumvire ko jewe nawe twumvire ko muri iki gitondo ijambo ry'Imana riratubwira neza na neza mu gitabo c'Abaroma igice c'8 ku murongo wa 31 avuga ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya yo bande? N'iri jambo nabyo nimvira. Impamvu Imana itureka tukageragezwa nabonye zibiri. Ubwa mbere no kugira ngo dukure, ubugira kabiri no kugira ngo twe nayo twegerane cyane gusumba uko twari twegeranye. Mere guca mbere, ni kubera iki umuvyeyi ashobora kureka umwana agakora ku ibuji cyangwa agakora ku rubeya kandi amubona kandi azi ku rubeya ruturira? Ni kugira ngo umwana amenye, kuko umwana ariko araraba urubeya akaraba ry'amarangi karaba uko ameze hari gavyitiranya akavyitiranya n'ishugwe, ariko umuvyeyi aramureka kuko niyo nzira yonyene ishobora kwigisha umwana ku rubeya ruturira. Ni rwiza, rufise ikurere ryiza ariko ruraturira, niyo nzira yonyene. Uko nyene rero niko n'Imana itureka, kuko hari ibintu usanga twitiranya mu buzima, ugasanga ikintu tubona ko ari ciza ariko ari kibi. Ikizotubwira rero ko ari kibi nuko uhura n'amageragezwa muri ico kintu, ukababara ukamererwa nabi, wahora ucita ciza ukibaza ngo inzira irahita, uza kumenya rero ko iyo nzira idahita ari uko wayiciyemo. Amageragezwa rero aradukuza, ico ni ikintu ca mbere. Nico kintu n'urukundo nigo rutera Imana kutureka duce mu mageragezwa kugira ngo dukure, kugira ngo twige dutahure ko inzira ihita cyangwa idahita, twige dutahure ko ikintu ari kibi ku bwacu cyangwa ari ciza ku bwacu, kuko vraiment hari ibyo twita bibi ari byiza, hakaba n'ibyo twita byiza ari bibi. Ibyo rero Imana ishobora kubiturekeramwo umuntu iradufasha kugira ngo dukomeze dukura. Voilà, ikigira kabiri ni ukugira ngo urukundo rwacu cyangwa ukumenyana kwacu nayo gukomere. None gukomera gute? Uramaze kubibona ko iyo uri mu bigeragezo niho wibuka ko Imana ibaho. Ariko ibintu biko biragenda neza, ukabona ifaranga ryinjira neza, ukabona abagenzi bose muganiriye muvugana neza, ukabona abana bawe baragukunda, ukabona ibintu byawe byose bigenda neza, uba wumva umengo nta kindi kintu gikenewe. Ariko iyo uri mu mageragezwa wibuka ko Imana ibaho. Hama ikintu iyo amageragezwa yasohotse wibuka ko Imana igira neza. Jewe nageze kuba nimvira kubera ko abantu bajya gushinga intahe ari kubera ko bahatswe. Like umuntu yagonzwe, uko umuntu akaja imbere y'ishengero akavuga ngo man ngo narinje gushima Imana kubera ko ejo naragize accident, hama ndashima Imana ko ntapfuye. Ikibazo namanibaza, mbega hagati y'umunsi wagize accident hama ntumpfe n'umunsi utabanje kuyigira, ni hehe Imana yakurinze cyane? Hagati y'umunsi wagize accident n'umunsi utayigize, ni hehe Imana yakurinze cyane? Donc abantu babona rero yuko barinzwe ari uko bagize accident. So rero muri ayo mageragezwa hari igihe Imana ibireka rero ngo bibe kugira ngo wibuke ko Imana ibaho, wibuke ko Imana irinda, wibuke ko Imana izigama, wibuke ko Imana igaburira abantu. Donc Imana ikabireka tu. So rero niyo mpamvu. Hama rero nagira ndakuremeshe inshuti yanje, nagira nkuremeshe ndakubwire ngo niri naryo urimo rizorengana, kuko impamvu rizorengana ni imwe kandi yoroshe gutahura. Impamvu rizorengana nuko najyarindi naryo ryarenganye. Irigeragezwa urimo rizorengana kuko najyarindi naryo ryararenganye. Aha hantu ugeze hari ibintu byinshi wagezemo utarizi kuzogera uno munsi. Ntiwaruzi kuzogera uno munsi. Hari ahantu wagera ukabona umurongo utukura ukavuga ati aha hantu sinshobora kuharengana pe, ariko ukabona uharenganye. Niba rero uno munsi warawugeze ko umenye ko nejo uzohagera. Ureme
ukomere ushikame. Imana ibahezagire cyane, mugire umunsi mwiza, umugoroba mwiza cyangwa ijoro ryiza. Bye bye.